Piaje kuautorize magari manake. Piaje ile wasoda iko wanapanda kwa magari. Chana kabisa beba mizigo yote. Wasi kwa wanapanda. Tulikuwa wanapanda. Twala mizigo wapokezana. Pole pole papa, viko hai. Pigwa na pie. Metrele telefoni utatuma utatumisha hapa aende kule chini magesoda mu vita ndio kwanza mvumu na mvumu amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri kumwe na Chimamanda Moses. Ntabwo tuko tuvuga vyabibwa muri kano kanya, ariko mu kanya ndagaruka kuri vyabibwa ngo bavyigira ba prophet dukomeze tubandanya naho beshi mwabimenye kubera hari amakuru ngaho nabibonyeho nyandanyereza abasambanyi bigira ngo ndabakuzi b'Imana mugatara abakuzi b'Imana. Turavuze ndikindi gikoze cy'Imana cyo muri Pentecote cyahungiye mu bubiri kimaze kiba amafaranga navye ndagamaze kubigarukana mukana se kubiganira, ariko gatoya ndagamavuga kuri bino bintu bijanye n'ivyo muri Kongo. Nuko hano mwari mubonye aya mavideo, mwari mwumvise amavideo murayabona, n'imiduga mwayibonye, barimo barasahura mwabibonye, n'abanyekongo bari barabivuga. Navye ndibaza ko hano mwabibonye kugira ngo ntimuze guharira muvuge ko tuko turababesha uko uzanye ibintu hatariho n'ivyemezo. Ariho bamwe ngaho mu Barundi baca bagaruka umenga uri mubesha. Hanyuma aha bana basirikare mubonye, harimo basirikare b'Abarundi, harimo za FARDC, harimo za Warendo, bari bahunze bariko bariruka bahunze kubera ko M23 yarimo ibavundereza amasoro n'amamisire. Hari mu gace ka Mwenga, kubera Mwenga niho hari position zishika 3 z'Abarundi hamwe n'aba-FARDC n'aba-Wazalendo n'abandi bafadekanije ngaho kugwana. So rero iyi Mwenga isa nk'iri mu marembo yerekeza za Uvira. Burya Uvira ni kure ntimubone kurya kandi ni hanini, mugabo M23 imaze gufata Mwenga mana yanje hari inzira iramvuye yerekeza muri Uvira mu buryo bworoshe, kubera ahantu M23 imaze gufata n'ahantu hanini hasumba ngira ngo Uburundi n'u Rwanda bigiye hamwe, n'ahantu hanini gose cyane. Rero ugiye kuraba igisirikare cya M23 gufata ahantu hose bashe ntabwo vyorosha, ahubwo abantu bagabo barakomeye muri bwa buryo turashobora kuvuga. Rero kubera yuko inzira za Uvira zigoye ari heshi ari hazibiye, hano Mwenga bari barahatangiriye, harimo ingabo z'u Burundi n'iza Kongo na Wazalendo bari barahatangiriye kugira ngo
Uvira bayirindire kure batiriwe baregera cyane indani muri Uvira. Rero hano M23 bwa mbere kugira ngo ihagere yari yabanje gufata agace bita Kasika nuze na Kamituga hamwe na Kadashi, niho bari babanje gufata ubwa mbere bakomeza kugwana baragwana. Mugabo nuze FARDC hamwe na Wazalendo bari babanje kwiruka ubwa mbere barahunga zigana ingabo z'u Burundi bari baragwana na M23, ariko mu nyuma nko mwabibonye nabo batinze ngaho bariyikorera baragenda nyene barahunga. Me nuze Kamitunga centre ntabwo barahashika ngo bahafata hose, mugabo niyo bahafata hose twaza kwibabwira M23 yari kuri ku nkengera ziyo nuze Kamituka. So dusubire hano inyuma, dusubire hano imbere, murabona ahantu bagiye baranyura abantu basirikare bagiye bariba. Ibi nivyo abanyagihugu ba Kongo batishimira, kuko murabona ko n'abanyagihugu ba Kongo ntabwo bari baryohewe, ntabwo bari baririmbye bavuga bati ye murakoze muri ko maratugwanira, ahubwo ari bo bambere babanza kwiruka gusumbya abanyagihugu. Uko murabona ko abanyagihugu bo nta numwe ari karahunga yiruka, abanyagihugu nta numwe ari karagenda, mugabo abasirikare bo bari ko bariruka bahunga. Rebe birababaza abanyekongo, niyo mpamvu barinda bafata n'amavideo mugasanga ntabwo bishimye bari ko barabagaya, kandi murabona ko bano basirikare aho banyuze baciye bagenda bari ibi bintu. Rero burya nuko bamwe mu bantu mutaramenya ingwano uriko korera ikibi abanyagihugu nta cyizere basura kuguha. Niko kuvuga ngo zino ngabo zaramaze Rwanda na M23 zikigenda zageze rasahura abanyagihugu zibi bintu byabo, amaduka, imiti, ibiryo, impuzu, amatelefone, amafaranga, ibintu byose bibaho. Rero abanyagihugu basigarana agashavu, bagiye biruka bahunga bataha bongeye kugira vya bindi nyene ibi bintu nkuko mwabonye mu video hano, amaduka baravyiba, amatelefone, ibiki birakaza abanyekongo. Niyo mpamvu mubona abanyekongo batishimye. Noneho ni wo kwishima umuntu ku rugamba ari karatsinda. Muganda bizi ko ngaho yabari M23 haciye bari ko barakoma induru bashima bakoma mashini ibindi. Rero birababaje kubona uri umusirikare w'igihugu ahantu uciye wonona abanyagihugu bawe ukwiye gukingira. Niyo mpamvu na Kongo isindwa cyane, niyo reka gutsindwa kuko abo bakingiye nibo babiba, abagiye kubakingira nibo babagirira nabi. Bino bintu biratangaje kubona M23 iguma yirukana abantu biruka nibikomeza FARDC cyangwa n'abandi bafatikanije badasizemo imbaraga ziboneka. Ndabona yuko Uvira irimo isatibwa, Uvira mu buryo bugaragara irimo isatibwa pe. Sinibaza rero yuko abatsinzwe hano hantu hose tubona biruka, nimbaze ko bazobishobora muri Uvira ntabwo mbizi, ariko ahantu mbona muri kubiraga ntabwo ari heza kiretse gusengira ngo bahagaritse, kuko ahantu M23 hose ishatse irahafata batiriwe baragwana mu buryo bufadika cyane ngo bicekura. Now subira gatoya kugira ngo ndabaganirize kuri kino kintu kijanye n'ingabo z'u Burundi cyane nabivuze. Nsikwa ngo ingabo z'u Burundi ngo turazase, no ntabwo tuziga kandi ntabwo tuzase, ariko Kongo irimo akajagari nuko mutavyumva neza. Ndazi ko hari abarundi baza kubintukira abantu, ariko Kongo irimo akajagari. Icambere Kongo ifite umutungo kamere. Burya ingwano iri muri Kongo kenshi na kenshi nabwishingiye kuri bino bintu bimwe mwumva ngo ni vyamoko gusa cyangwa n'ibindi bitandukanye. No, Kongo harimo akaboko kabazungu, ibi namwe murabizi. Ni kuvuga ngo kandi muri Kongo murabizi ko bajya ruswa bagigiturira. Buri munyapolitike wese agomba gukura ikintu kuri burya butare bwo muri Kongo, agacagira abandi bantu bagomba kubucuruza no kubudandaza baca ku rundi ruhande no ku bandi bantu batandukanye bati we nugende dufashe rya soko uriduhe tuzora tuguhemba. Uwo muntu agace yonkora kuri guverinoma ya Kongo agashinga umutwe guyiwe ugwana na wa wundi. Mugabo urumva ko bamaze kubikora bitwaza yuko bari kubagwanira abanyagihugu, bitwaza ko bari kubagwanira abene gihugu babo, mugabo gasanga zo ni business barimo. Bisigura rero ngo muri Wazalendo no muri FARDC haba harimo abantu bari hamwe mugabo atari kubagwana intambara imwe. Niyo mpamvu muhora mubona Wazalendo FARDC bahora bagwana ubwabo bagasubiranamo mu wundi mwanya, kumva barimo barasana amasase kandi bavuga ko bari ku rugamba rumwe. Ni kuvuga ngo muri rya migwi ya Wazalendo n'aba FARDC harimo nabo bikorana na M23, nuko rimwe namwe mutabizi. Hariho n'abandi bakorana na Joseph Kabila ujyahoze ari president wa Kongo. Ni kuvuga ngo barya rero kenshi na kenshi nibo batanga amakuru y'ahantu abafardise bari kuri leta bari yaho abarundi bari n'abandi bari. Mwe mukaje ngaho mukijagera mbwa mugusanga rimwe na rimwe muri ko muraswa n'abanyekongo. Abanyekongo benshi muri Wazalendo bararasa abarundi. Ya ni byabo ndi baheza ko barasa bamara kuweza ko barasa bagaca bigira bakigira muri M23. Mwe mugasikara mutangara ngo kweri kibagiye muri M23 kuko nabakozi babo
barakorana kuko nta kuntu wiyumvisha uburyo ahantu hose M23 bigeze baca biruka bataraci cyane bagaca biruka ubwo nyine bakiruka mugabo gazumva n'ahantu birundanirije bari hamwe batangiye ubwabo kuza bararasana ukibaza uti bariko bapfa ubusa rero nk'umurundi akunda Burundi agakunda n'abasirikare b'u Burundi abarundi bari muri Kongo barimo bapfa bazira ubusa kandi barimo bicwa n'impande zose abari muri guverinoma ya Kongo barabica M23 nuko nyene ikindi gituma abarundi bagenzi bacu b'abasirikare bapfiraho cyane muri Kongo nta nzira hari ngaho yo kureka bamwe ngo batoroke hari abariyo tuzi ko baca bayemera bakaja kuba abakozi b'amazu bo mu nzu muri Kongo ndabazi kubera gutinya kuja ku rugamba ni kuvuga ngo ku rugamba babatuko nyene nta n'ibifunguro babaha nta n'amamodoka bagira barasaba n'agafashanyo kabo bagatangura kubatuka n'ibigwanisho ntibagira ibigwanisho ngaho bihagije rero yo M23 gufashe hiraguhondanye ivyo birazwi cyane nka babajene bava mu mbonera kure ufashwe na M23 nta mikino bakugirira pe ivyo birazwi bagufashe nta mikino nkuko bafashe mu Bazarendo atari muri ako gace kabumva ufashwe na ubwobe kuko kenshi na kenshi barazi ko ubwo gwaruka rugeza muri Kongo rukunda kwica abantu nabi niyo mpamvu nawe bagufashe ngaho batagukinisha ngaho rero benshi muri baca bahitamo kuba abakozi muri za Uvira n'ahandi kuko nta hantu wahungira usubiye ni Burundi bakagufata bakumena umutwe ikindi kibazo gihari basirikare b'abarundi bari muri Kongo ubwabo nta nubwo bakorera hamwe benshi muri bo ntabwo bakorera hamwe hari imico ibiri kuko bwa mbere umuco wa mbere n'watumwe na president w'u Burundi ku nyungu ziwe atari ku nyungu z'igihugu kuko igihugu ntabwo cyabisinyiye mugabo haba wundi mugwi w'abandi basirikare n'abatumwe na Prime niyo ngabo nikimenyamenya murabize yuko hariho abasirikare muri iyo mishize bari muri Kongo bavayo bazi Burundi president ararakara bafatara bapfunga yagiye kubapfunga Prime niyo ngabo kigenda kubakuzayo bifadekanije nuri yarayoboye urukiko rukuru rw'igihugu nimba ari Leonidas Nde arabara bapfunguza mugabo ishavuza president akaba ariyo mpamvu mbona ejo bundi yamukuye uriya uyoboye ubushikiriza amanza bukuru bwa Republika y'u Burundi kandi murazi ko yaheruka gushikiriza ijambo muri iyo minsi mike yishize yari imbere ya president ngibu byaciye biza bitunguranye baramukuye nico yene yazize ngaho so rero ibintu byo bintambara byo muri Kongo biza abanyekongo bwabo ariko nabwo byoroshye abantu bitega M23 waje nta mahirwe namwe mbona ndabaha guko nambere kugira ngo bagwanwe habanje kuzamo ibihugu bitandukanye byo mu bindi bihugu mugabo burabona ni Kongo no Burundi bwonyene kandi gitangaje urabona ko atabindi bihugu bivugira Burundi bisa nkaho menga hariho umutego runaka ngaho babateze mu bigumemwo babakinishe byonyene mugamwe ko murapfirayo atakeneye ikintu ngaho mbona tugamice kandi ntabwo nizera yuko M23 ngaho igamije ngo kuzofata Burundi ngo utere mu Burundi ntabwo izofata Burundi nta nubwo igomba gutera Burundi M23 kuko ikindi kibazo cya Kongo mwe abarundi gusaba mukwiye gucunga imipaka yanyu mwiyubake mwifashe ariko hari ukuntu M23 yashobora gutera Burundi navyene byashoboka icambere ni mwakira impunzi z'abanyekongo ndavuga ba FDLR bo mu Rwanda bari muri Kongo mukakira aba Bazarendo mukakira aba FARDC bagahungana mu Burundi ibigwanisho hanyuma leta y'u Burundi kaciganira na Kongo bagatera M23 ibikoresho barimo babirasiriza ku butaka bw'u Burundi muzamuri ko muri kwegera umuriro nagaruko besha bazobasubiza kandi kubasubiza muzosubizanya okay insinzi ni yanyu ntaco nta kibazo ariko ndakeka yuko bizogurira ikibazo abarundi kuko nabo bazotangura guhunga kandi bizobagora yuko bahunga kuko muri Tanzania hari kibazo sinibaza ko bazoshoka bakira izindi mpuzi z'abarundi kuko niziriyo barazirukako muri Kongo ntabwo muzahungira kuko muri Kongo naho murabona ko hari ikibazo ngira ngo bazokwakira bake birinze bibacho bari kindi kibazo mu Rwanda murazi ko imipaka mwiyugariyeho so urumva bino bintu ntabwo bizoba ari byiza mugabo leta ibitangiriye ntikivuga ngo ibakire batere ivyo bihugu bivuye ku butaka bw'u Burundi ntabwo ivyo bihugu ntabwo M23 bizotambuka kuko azoba ari kuvogera ubundi busigire bw'ikindi gihugu kandi M23 imaze kuvogera ubundi busigire bw'ikindi gihugu amahanga yahaguruka ugasanga ahubwo baciye babahagurukira bati muri abatourism nabo bagaca baza bakabagwanya ivyo ni ibintu vyumvikana kiretse gusa hari ivyemezo by'ivyo nari mvuze birumva ivyo nta muntu azobihunga ngo agire abice ku ruhande mubwo ivyo muvyirengagije
ya bizoba amahoro nta Burundi ngaho bazoza kuvogera ngo barimo batera cyangwa ngo Lady Tabara ngo uzoza ngo ibacemwo ngo igire gute oya ntabwo ndabikeka umutekano urinzwe neza mukifata neza mukihagarara ko bizogenda neza mugabo leta yacu niguma yitwara nabi na hene gasuzugura abasirikare ntiyiyubake neza ngo yubake igisirikare yubake ubumwe mu Barundi urumva hagize umuntu azaterekana abagwanye mbakure ko ubuyobozi bubi abanyagihugu bivanye n'uburyo bubi barimo n'ukuru hano mu ruho bafise bazobaha inzira batiri mwinjire mu bintu byose nibushyira mu bwenge mutabisize mu bwenge nta kidashoboka kuko no muri Guinea n'ahandi nabonye no musi bakubise ku leta vyabaye bari bavuze ko bitazoshoboka no mu bindi bihugu bitandukanye muri Philippines Madagascar murabona ko bavuga ko bitazoshoboka byarashobotse n'ahandi hatandukanye n'ahandi byarashobotse ya muze muririnda mubishira mu bwenge n'ahandi buza kugwana na M23 sinabaza yuko azarutsinda muri